Shalom shalom, umunsi w'Imana kuri mwese mwese mudukurikirana kuri Top Jesus TV. Uyu munsi rero nifuje ko dusangira ijambo ry'Imana. Nizera ko benshi mwebwe mudukurikirana bagiye gusenga, ariko ushobora kuba utanagiye, ariko ngomba ko dusangira ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana turisanga muri Timoteyo wa kabiri igice cya 3:16, avuga ngo ivyanditswe byose byahumetswe n'Imana kandi bigira ikimazi cyo kwigisha umuntu, kumuhana no kumutunganya no kumutoza indero nziza kugororoka. Ndashaka ko duhagarara ku bintu bikeyi biri muri icyo gice. Ijambo ngo rigira ikimazi cyo kwigisha. Agomba ndakwibutse neza ko kwiga k'umwana w'Imana gufatiye ku ijambo ry'Imana. Ntibishoboka ko wiga mu gihe utariko urasoma cyangwa utariko urumviriza abigisha. Rero ni kimwe mu mpamvu zituma dukunda ijambo ry'Imana, kandi ni mu gituma tuja gusenga, kuko ngo ijambo ry'Imana rigira ikimazi cyo kwigisha. Uzokwiga uko wumvise, hama umwigisha ni mwe yera mu ijambo ry'Imana, ariko kandi turafise n'abigisha bashobora kutwigisha mu mashengero, bisigura ngo uracafise impamvu yo kuja gusenga, tuja gukoranira hamwe n'abandi kugira ngo bagusomere bakwigisha, ariko kandi ufise n'ikindi nawe cyo gufata ijambo ry'Imana, Bibiliya, aho uri muhira ugasoma umunsi ku munsi ukiga. Ikindi naco ngo ifise ikimazi cyo guhana. Ndabona bwiza ukuri igihe cyose uzosoma ijambo ry'Imana urashobora kwibona nk'umunyabyaha, kandi ukihana ukabwira Imana, Mana ndihanye kuko menye ico ndi kitahwanye n'ico ijambo ry'Imana ryambariye. Rero nashaka kugira ngo ukaba ushaka by'ukuri kugendera mu kugororoka, soma ijambo ry'Imana, rizoguhana rinagukosore. Ikindi naco ifise ikimazi cyo gutunganya. Ukaba ushaka gutunganya nk'umwana w'Imana, ugendere mu kugororoka, egera ijambo ry'Imana, soma ijambo ry'Imana, kurikira ijambo ry'Imana. Birashoboka ko udakunda gusoma, ariko niba utanabizi ndagusabye wumvirize abavuga ijambo ry'Imana. Yesu Kristo yaduhaye ijambo kugira ngo ritumurikire. Muri Zaburi havuga ngo ijambo ryawe rizamurikira ibirenge byanje, kandi ngo nabitse ijambo ryawe mu mutima wanje kugira ngo nze gucumurako. Ntibishoboka kubaho ubuzima butunganye utazi ijambo ry'Imana, utazi ico ijambo ry'Imana rivuga. Ndashaka kugutumira kuri uno munsi w'Imana, soma ijambo ry'Imana. Atari ku munsi w'Imana, ariko igihe cose ijambo ry'Imana rigira imfungurwa yawe. Yesu Kristo yaravuze ngo ni jewe mukate w'ubugingo. Mwakubwiza ukuri, Yesu yaje kugira ngo dufungure kuri we, kandi yaje mu ijambo, niwe jambo, kandi uwo jambo yamyeho. Ndakwibutse ngo ubuzima bw'umwana w'Imana bufatiye ku cazi n'ijambo ry'Imana. Niba utari kuri ijambo ry'Imana, hari ugeza kubwo kumenya Imana. Imana yaratwishuriye biciye mu ijambo ryayo. Nico gituma Pawulo yandikiye Timoteyo kugira ngo ukomeze kwigisha, kubasomera ivyo vyanditswe. Kandi Yosuwa nawe avuga ngo ibiri muri ico gitabo bizaba mubirimbura kugira ngo no mw'ijoro kugira ngo mubone kwitondera ivyanditsemo. Ndashaka kugira ngo Yesu arashaka kumurondera cane biciye mu ijambo ryiwe umunsi ku munsi. Acahishije na kimwe itanditse mu ijambo ryiwe, kandi ibiri muri iki gitabo byose ni ibyawe, birakuraba. Ubwiza kumenya ukuri kuri mu ijambo ry'Imana. Marahezekewe cane, umunsi w'Imana mwiza. Mwakoze kudukurikirana, usangiza abandi mugenzi wawe, ubwire ngo soma ijambo ry'Imana kandi unasenge. Murakoze cyane. Iyo muhera zo gutahura n'ivyo udatahura, ariko utari inama yo gusoma. Murakoze, umunsi w'Imana mwiza. Amen.